Iyi ni radio Ijwi ry'America. Radio Ijwi ry'America ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi. Ni Fidel Niyongabo abaramutse abahikaze mu makuru y'aka kanya. Kuri wa gatanu ikigali mu Rwanda hategekanijwe icyamunara cyo kugurisha ihoteli y'umuryango wa Rwigara. Sentare nkuru y'ubucuruzi yemeje ko iyo nzu igurishwa kubera umwenda uvugwa ko uwo muryango ufitiye ibanki yitwa Koje Bank. Urwego rw'amaye misiyo yo kuyikoresha nirwomba ntegereje ko rumpa ikindi cyemezo kiyihagarika. Iyo nta kibaye nkabona icyemezo cy'umucamanza gitegeka ko cyamunara isubikwa cyangwa ihagarikwa, icyo gihe nicyo nshyira mu bikorwa. Uyo ni Maître Michel Hitiyaremye yashinzwe kugurisha inzu y'umuryango wa Rwigara. Umuryango wa Rwigara uvuga ko atamwenda ufitiye iyo banki kandi ko ubifitiye gihamya. Impapuro twahawe na Koje Bank kuko ubu nicyo kirego turiho nirwo rubanza dufite zirahari rwose ugaragaza ko nta mwenda tuyifitiye. Uyo ni Adeline Rwigara Mukangemanyi, umupfasoni asigwa na Rwigara. Mu Rwanda kandi umucamanza muri sentare y'intango ya Kicukiro i Kigali yigijeyo iburanishwa ry'urubanza rwagirizwamwo umunyapolitiki atavuga rumwe n'ubutegetsi Christopher Kayumba. Chancelier w'Ubudagi Angela Merkel ariko aritegurira gusezera mu mabanga yiwe inyuma y'amatora ategekanijwe kuba mu gihugu ciwe ku munsi w'Imana. Abantu barenga 30 baramaze gupfa muri Guinea Bissau bazira kutitabwaho kwa muganga kuko abaganga n'abandi bakozi bo mu bitaro bamaze iminsi mu myerekano badakora. Dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Chancelier w'Ubudagi Angela Merkel ariko aritegurira gusezera mu mabanga yiwe inyuma y'amatora ategekanijwe kuba mu gihugu ciwe ku munsi w'Imana. Yayoboye Ubudagi igihugu gikomeye cyane kurusha ibindi by'Iburaya mu vyerekeye butunzi mu kiringo c'imyaka 16 irangiye. Yagize uruhara rukomeye mu karere k'Uburaya no mu makungu. Merkel yabaye chancelier wa mbere w'umupfasoni n'umutegetsi wa mbere w'Ubudagi yakuriye mu cahoze citwa Ubudagi bwo mu buseruko. Ibikorwa vyiwe vya politike vyatangwa igihe imishamirano hagati y'ibihugu vyo mu burengero bw'isi n'ibihugu vy'abasoviet yariko iratakaza inguvu mu karere k'Iburaya. Inyuma y'uko Ubudagi busubiye hamwe mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1990 yagenywe na chancelier Helmut Kohl mu mabanga y'umushikiranganje ajejwe abapfasoni n'ugwaruka. Yabaye umuyobozi w'umugambwe Christian Democrats CDU mu mfanyapfunyo mu mwaka w'ibihumbi 2000. Yatsinze amatora yo mu mwaka w'ibihumbi 2005 aho yayoboye urunani rugizwe n'umugambwe wiwe CDU n'umugambwe Social Democrats. Angela Merkel azwi nk'umutegetsi azi guhangana n'ibibazo bitari bike. Yarahanganye n'ibibazo bitari bike mu kiringo amaze mu mabanga yiwe haba mu Budagi canke mu makungu. Ku Budagi, Uburaya n'ibihugu vyo mu burengero bw'isi muri rusangi, ugusezera mu mabanga yiwe birangije ibihe bikomeye vya politike vyo mu gihe ciwe. Abantu barenga 30 baramaze gupfa muri Guinea Bissau bazira kutitabwaho kwa muganga kuko abaganga n'abandi bakozi bo mu bitaro bamaze iminsi mu myerekano badakora. Edi Gwema araduha ibindi kuri iyi nkuru. Ibi byemejwe na sendika y'abakozi bo mu bitaro ishinja leta kutita ku bibazo by'abakozi bayo byatumye benshi bahagarika akazi guhera ku wa mbere w'iki cyumweru. Abo bakozi barasaba leta kugira icyo ikora igahindura imibereho yabo harimo no kubongeza umushahara. Umuvugizi wa sendika y'abaforomo Garcia Batikan Sampaio yavuze ko leta ikwiye kubazwa impfu z'abantu barimo gupfira kwa muganga kubera uburangare bwayo no kutita ku bibazo by'abakora mu nzego z'ubuvuzi mu gihugu. Hagati aho umuvugizi wa leta Fernando Vaz we atunga agatoki abo bakozi bahagaritse akazi akemeza ko bazakurikiranwa n'ubutabera. Iki gihugu kivugwamo ibindi bibazo birimo n'ibya politike dore ko kimaze kubamo kudeta n'igeragezwa ryayo inshuro 9 zose kuva kibohoye kuri Portugal mu mwaka w'1974. Urakoze Gwema. Algeria yugaye ikirere cyayo ku ndege z'igihugu ca Maroc mu gihe amatati hagati y'ivyo bihugu bibiri atera komera kurushiriza.
Ivyo bibaye mu kiringo kiri munsi y'ukwezi nyuma yaho Algeria ihagarikiye imigenderanire na Maroc. Algeria yafashe iyo ngingo mu kwezi guheze. Abategetsi b'ico gihugu bamenyesha ko iyo ngingo yafashwe kubera agasomborotso n'ibikorwa bigayitse bibandanya gukorwa n'ico gihugu. Bafatiye akarorero cane ku vyatangajwe n'intumwa ya Maroc i New York vyari bishigikiye ukwigenga kw'intara ya Kabiri iri muri Algeria. Bagirije kandi abategetsi b'ico gihugu gushigikira umugwi MAC ushaka kwiyongora ku gihugu leta yatangaje ko ari umugwi w'iterabwoba. Bagiriza uwo mugwi kuri nyuma y'imiriro yabiciye bigacika cane mu ntara ya Kabiri aho yahitanye abantu batari munsi ya 65. Yamara umugwi MAC warahakanye ivyo vyagirizo. Abategetsi ba Maroc bishuye bavuga ko ingingo ya Algeria yo guhagarika imigenderanire n'igihugu cabo itagira isiguro kandi ko ivyo batangaje bitagira ishingiro. Urubibe hagati ya Maroc na Algeria gugawe kuva mu mwaka w'1994. Imigenderanire hagati y'ivyo bihugu bibiri yaratosekaye kurushiriza mu mwaka uheze bifatiye ku kibazo c'intara ya Sahara yo mu burengero Maroc ivuga ko iyegukira. Intumwa idasanzwe ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Haiti yatanze imihoho bitewe nuko atishimiye uburyo abanya Haiti baherutse guhungira mu gihugu ciwe babandanya gusubizwa iwabo. Idonido na Edigwema. Mu rwandiko yandikiye Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Daniel Foot yagaragaje ko atishimiye icyemezo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyo kwirukana ibihumbi by'abanya-Haiti bamaze iminsi ku mupaka uhuza icyo gihugu na Mexique. Yavuze ko atifuza kugaragara nk'umuntu ushigikiye ibikorwa bidahesha ikiremwa muntu icyubahiro. Mu rwandiko rwe Foot agaya icyo gikorwa cyo kohereza abo bimukira mu gihugu cyashegeshwe n'ibibazo, agatanga urugero ko ubwoba bwo kugirirwa nabi byanatumye abakozi ba ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika batava mu mazu yabo cyangwa bagira ahandi bajya atari ku kazi muri ambasade mu gihugu cya Haiti. Muri urwo rwandiko yandikiye Minisitiri Anthony Blinken yongeraho ko guhatira abo bimukira gusubira mu gihugu ari ukongerera Haiti isanganywe ibibazo undi muzigo, dore ko benshi bazakenera kwitabwaho mu biribwa n'amacumbi. Afite ubwoba ko benshi bazisanga bashimuswe abandi bakagirirwa nabi. Yeguye nyuma y'icyumweru kimwe Leta Zunze Ubumwe za Amerika itangije igikorwa cyo gusubiza abo bimukira ku ngufu muri Haiti. Benshi bageze ku mupaka wa Amerika muri leta ya Texas banyuze mu bihugu bitandukanye byo muri Amerika y'Amajyepfo. Abo bimukira bagera hafi ku bihumbi 10 bavuga ko bahunze umutekano muke n'imvururu. Ayo yaramwamwe mu makuru avuga hirya no hino ku isi. Radio Ijwi ry'Amerika ibandanya kubashikiza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda Washington DC. Ushobora no kudukwirikirana kuri Facebook no kuri site yacu ariyo wezi3 radio yacu voa.com. Mu mwanya amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Rwanda. Kuri wa gatanu i Kigali hategekanijwe cyamunara yo kugurisha hoteli y'umuryango wa Asinapol Rwigara. Sentare nkuru y'ubucuruzi yemeje ko iyo nzu igurishwa kubera umwenda uvugwa ko uwo muryango ufitiye banke yitwa Koje Bank. Umuryango wa Rwigara uvuga ko atamwenda ufitiye iyo banki kandi ko ubifitiye ivyemezo bigaragara. Urubanza gukunguruza rusaba ihagarikwa ry'iyo cyamunara wari rutegekanijwe kuri wa kane wimuriwe kuwa mbere, ariko cyamunara iraba kuri wa gatanu. Adeline Mukangemanyi Rwigara yabwiye umenyesha makuru wacu Veniste Nshimiyimana ko batangajwe n'iyo ngingo. Twabyakiriye nabi, byatubabaje cyane, ntabwo twabyumvise, ntabwo byumvikana. Niki kitumvikana muri ibyo? Ikitumvikana nuko urubanza barwimuye cyangwa se nuko inzu iri bugurishwe kandi ubujurire butumviswe? Nuko inzu iri bugurishwe kandi ubujurire butumviswe kandi twarajuriye mu gihe gikwiriye. Hari impamvu mwahawe n'ababishinzwe? Navuganye na wisi ejo mubwira yuko nari maze kumenya, ariko ari mu magambo ntitwigeze tubimenyeshwa, ntitwandikiwe, ndetse navoka nawe ngo ntiyabimenyeshejwe, niwe wakurikiranye. Mvuganye na wisiye ambwira ko cyamunara ihari, maze kumubwira yuko urubanza rwacu rwimuwe rwahizwe mu cyumweru gitaha, arambwira atari ko tuzagurisha. Ndumirwa. Uyu munsi ngerageza kujya ku rukiko, njye n'umwana n'umuhungu wanjye twagiye ku rukiko tujya kureba. Navoka yari ahari, hari urundi rubanza yaburanaga uwo wacu, atubwira yuko
nta handi afite kubaza ngo bikemurwa n'inkiko kandi babishyize kuwa mbere nawe atabimenyeshejwe kundi, mbese ntacyo nabona mvuga pe. Abo bacamanza babyemeje ntabwo bagaragara, nta muntu ushobora kubabona ngo babaze ibisobanuro byerekeranye n'icyemezo bafashe. Awe kuko wisi yari yambwiye yuko uwakemura iki kibazo ari umucamanza, ko ari ubucamanza bufite ubujurire, ariko twavuganye na avoka atubwira ko nawe ubwe umucamanza urufite atamuzi, yuko nta hantu afite kubaza na hamwe. Iyo hagera nawe aba yabajije, nta muntu n'umwe dufite kubaza, ngo ni ugutegereza kuwa mbere kandi kukweza cyamunara ejo bizakorwa. None se Madame Adeline Rwigara, amagingo aya nk'uko bivuga wabuze umucamanza witabaza, ariko se urakizera ko ubutabera mu Rwanda bushobora gukorwa ukarenganurwa? Birashoboka Monsieur Nshimiyimana, birashoboka kuko ubucamanza kame mu burakora, birashoboka yabikoze mu mucyo mukuri babishatse, twarenganurwa rwose, kuko tugomba kurenganurwa, genda byizeye kuko nta cyaha dufite. Ese ubundi kugurishwa kw'iyi hoteli biravuga ko bijyanye n'umwenda mufitiye koje banke, uwo mwenda mwebwe nk'umuryango wa nyakwigendera Paul Rwigara murawemera? Ntabwo tuwemera, nta mwenda dufite n'umwe, nta mwenda dufite nk'uko nabivuze, ntawo dufitiye banki, ntawo dufitiye leta, ntawo dufitiye igihugu, ntabwo tuwemera. Mufite impapuro zigaragaza ko uwo mwenda utariho? Turazifite zose, bibaye na ngombwa nuko hari bitashoboka ko muzigaragaza twazibaha, ntabwo twajya ku maradiyo tubeshya, ntibishoboka. Impapuro mwahawe n'urukiko rukuru rw'ubucuruzi cyangwa se mwahawe na koje banke? Impapuro twahawe na koje banke, kuko ubu nicyo kirego turiho, nirwo rubanza dufite, zirahari rwose, bigaragaza ko nta mwenda tuyifitiye. Koje banke yemera ko mwebwe nk'umuryango wa Rwigara nta mwenda muyifitiye? Cyane rwose. Niba nta mwenda muyifitiye, biramutse bibaye iyo nzu ikagurishwa, ayo mafaranga azajya mu isanduka ya koje banke, azajya he? Ibyo ntabwo ndabitekereza, kuko ndatekereza ko kameme batazayigurisha. Madame Adeline Rwigara Mukangemanyi, ndabashimiye cyane ku bw'aka kanya muhaye Ijwi ry'Amerika. Murakoze cyane, witeka bahire. Uwashinzwe kugurisha inzu y'umuryango wa Rwigara Maître Michel Hitiyaremye avuga ko igihe atacemezo arabona c'umucamanza kimubuza kugurisha iyo nzu, cyamunara izobandanya kuri uyu wa gatanu uko byari bitegekanijwe. Yabibwiye Venuste Nshimiyimana. Yego, kubera ko cyamunara ntabwo ihagarikwa n'uyikoresha, ahubwo cyamunara ihagarikwa n'urukiko cyangwa se n'ubundi buyobozi bwari bwaratanze uburenganzira bwo kuyikoresha. Iyo rero nta cyemezo giturutse muri izo, mu ruhande rumwe cyangwa urundi muri izo nzego zibifitiye ububasha, cyamunara irakomeza. Mwaba se mwamenye ko urubanza rw'ubujurire bwatanzwe n'umuryango wa Rwigara rwagombaga kuba kuri uyu wa kane rwimuriwe kuwa mbere ku itariki ya 27? Nta makuru ari nabyita ngo ari officiel ngewe mfite mu nzego izo arizo zose, ahubwo nyir'umutungo ubwe niwe wampamagaye ejo ambwira ko hari urwo rubanza. Ibyo n'urubanza rwa mbere narwumvise mu itangazamakuru. Icyo gihe rero ngewe abampaye mission, urwego rwampaye mission yo kuyikoresha, nirwo mba ntegereje ko rumpa ikindi cyemezo kiyihagarika. Iyo nta kibaye, nkabona icyemezo cy'umucamanza gitegeka ko cyamunara isubikwa cyangwa ihagarikwa, icyo gihe nicyo nshyira mu bikorwa. Iyo rero nta cyemezo ndabona kindi, systeme ya cyamunara irakomeza. Byumvikane neza nk'uko biteganijwe kuri uyu wa gatanu, igihe cyose muzaba mutarabona
urwandiko ruvuga yuko iyo cyamunara ihagarara muzayikoresha. Yego. None se ubwo muramutse mukoresheje cyamunara tuvuge by'amahirwe, ndabyita by'amahirwe, hakaboneka umuntu ugura iyo nzu kuri uyu wa gatanu, noneho urukiko kuwa mbere rukavuga yuko iyo nzu itagombaga kugurishwa, ubwo ngubwo byagenda gute? Wayiguze yayisubiza, bigenda gute? Ibyo ntabwo ari jewe wabijyamo kubisubiza uyu munsi, kuko yaba ari ugukora speculation ku kintu kidahari. Icyo gihe rero nk'umunyamategeko ahubwo ntegereza ko ikintu kiba, sinkorere kuri za supposition. Icyo gihe icyaba n'ubundi cyazagenwa n'umucamanza. Ariko se birasobanutse ko urubanza rw'ubujurire burebana na cyamunara yari iteganijwe rwaba nyuma y'iyo cyamunara nyirizina? Bishobora kubaho. Ubwo se biramutse bibaye nta tegeko na rimwe riba ryishwe? Iyo hari itegeko ryishwe haba hari n'urundi rwego ruzatuma iryo tegeko ryongera kubahirizwa. Ni nayo mpamvu urubanza rutarangirira ku rukiko rumwe, hariho ingereko z'inkiko zigenda zisuzuma niba hari amategeko atarubahirijwe. Ni nayo mpamvu urega nawe aba afite uburenganzira bwo kunguruza igihe abona hari akarengane yagiriwe. Maître Michel Hitiyaremye washinzwe kugurisha ingwate y'umuryango wa Rwigara, ndagushimiye cyane kubw'aka kanya uhaye Ijwi ry'Amerika. Ndabashimiye namwe, murakoze. Tugushimire Venuste kuri iyo nkuru. Tukivuga ku Rwanda, kuri wa kane umucamanza muri sentare y'intango ya Kicukiro i Kigali yigijeyo iburanishwa ry'urubanza rwagirizwamwe umunyapolitiki atavuga rumwe n'ubutegetsi Christophe Kayumba. Uwagirizwa avuga ko agwaye adashobora kuburana kandi ko ataronse umwanya wo gusoma dosiye irimwe ibirego by'ubushinjacaha. Yagirizwa ibyaha byo gukoresha uwundi imibonano mpuzabitsina ku gahato. Yategerezwa kuburana ku ngingo y'ipfungwa n'ipfungurwa ry'agateganyo. Eric Bagira ubusa yari muri sentare. Iburanisha rya none ryabaye hifashishijwe ikoranabuhanga rya Skype. Bwana Christopher Kayumba n'umunyamategeko Jean Bosco Ntirenganya Sefu baburanaga bari kuri kasho ya polisi ya Kicukiro, naho umucamanza ari mu cyumba cy'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro. Kayumba yahise azamura inzitizi z'uburwayi no kuba ataraboneye ku gihe dosiye ikubiyemo ibirego ngo abashe kwitegura kuburana. Yabwiye urukiko ko no mu gihe yaburanaga atarameze neza kuko afite urupapuro rwa muganga rugaragaza ko agomba kwitabwaho mu buryo bw'umwihariko. Yavuze ko muganga yamusezereye kubera ko ubushinjacyaha bwamuhamagaje kuburana. Aravuga ko dosiye ikubiyemo ibirego harimo ibivugwa n'abatangabuhamya bamushinja atanabazi. Ubushinjacyaha buvuga ko kuba Kayumba yarasezerewe na muganga ari ikimenyetso cy'uko yakize, bityo ko atagombye gusaba isubika rubanza. Bwavuze ko mu mabazwa yose yakoreshejwe mu bugenzacyaha no mu bushinjacyaha atagombye kwitwaza ko atazi ibikubiye muri dosiye yabwo. Maître Ntirenganya wunganira umunyapolitiki Kayumba yabwiye urukiko ko ari uburenganzira yemererwa n'amategeko bwo guhabwa igihe gihagije n'ibyangombwa byankenerwa kugira ngo abashe kwitegura kuburana. Uyu munyamategeko yavuze ko aribwo yaragishyikiriza Kayumba dosiye y'ibirego kuko nawe aribwo yarakiyibona kubera ibibazo by'ikoranabuhanga byakomeje kugorana. Urukiko rwabajije Bwana Kayumba igihe yumva yifuza cyamufasha mu gutegura dosiye. Kayumba yasubije ko kubera agomba kusoma ibirego anabifatanya no kwivuza byaba byiza hawe ibyumweru bibiri byo kwitegura. Ku ruhande rw'ubushinjacyaha urubanza kwifunga n'ifungurwa ry'agateganyo rushyirwa mu byiciro by'ibirego byihutirwa, bugasaba ko urukiko rwagena igihe cya hafi. Bwasobanuye ko kuba Kayumba avuga ko muganga yamusezereye kugira ngo abone uko ajya kuburana bidakurikije amategeko. Bwavuze ko muganga yasezereye uregwa kuko yabonaga yakize bigakubitana n'uko urubanza rwagombaga kuburanishwa. Kayumba yahise yakijamba avuga ko ibyo avuga biri ibintu afite ibimenyetso bidashingiye ku magambo ye gusa. Bwe n'umwunganira mu mategeko bizeje urukiko ko baza kurushyikiriza inyandiko ya muganga igaragaza ko agomba kwitabwaho mu buryo budasanzwe. Kugeza ubu Kayumba afite ikibazo cy'uburwayi bw'amaso ndetse no kugira isukari nkeya mu mubiri. Isoko y'Ijwi ry'Amerika ivuga ko ubu burwayi bwe bukomoka ku gikorwa cyo kwicisha inzara muri kasho ya polisi amazemo iminsi nk'imwe mu nzira yo gusaba ubutabera buboneye. Nyuma yo kumva impaka ku baburanyi bombi, umucamanza yasanze ari ngombwa gusubika urubanza. Mu gisa n'ikitonderwa, umucamanza yategetse ko Maître Ntirenganya agomba gufasha Kayumba akamusomera dosiye yose uko yakabaye. Yavuze ko kubera urubanza rufite umwimerere w'imanza zihutirwa rugomba gusubukurwa kuwa kabiri w'icyumweru gitaha. Kayumba yahise asobanuza aho yaba ari muri icyo gihe kuko agomba kwitabwaho mu buryo budasanzwe. Yavuze ko hafungiwe muri kasho ya polisi kwitabwaho uko muganga yabitegetse bidashoboka.
Kuri iyi ngingo umucamanza yategetse ko akomeza gucumbikirwa muri kasha asanzwe acumbikiwemo kuko urubanza kwifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo rutarafatwaho icyemezo. Bwana Christopher Kayumba n'umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda icyarimwe n'umushakashatsi uheruka gushinga ishyaka ritaremerwa mu Rwanda Rwandi's Platform for Democracy RPD mu mpine. Ubushinjacyaha bumurega ibyaha byo gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato n'ubwinjiracyaha kuri iki cyaha. N'ibyaha bumurega ko yabikoreye wari umukozi we wo mu rugo ndetse n'umwe mu banyeshuri yigishaga muri kaminuza y'u Rwanda. Bimwe bihera mu mwaka wa 2012 nubwo ataraburana imbere y'umucamanza kuri ibi birego. Mu bihe bitandukanye mbere yo gufungwa, Kayumba yakunze kumvikana cyane kuri za televiziyo zikorera ku muyoboro wa YouTube ahakana ibirego. Kuri we Kayumba afata ibirego byose akabyita propaganda iciriritse igamije kumuharabika, akibaza impamvu ibyo byose byazamutse nyuma yo gutangaza ko ashinze ishyaka rya politiki. Ni ku nshuro ya kabiri umunyapolitiki Kayumba afungwa kuko kuva mu mpera za mwaka wa 2019 kugeza mu mpera za 2020 yafunzwe aregwa guteza umutekano muke ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kigali nyuma yo kujuririra igihano yahawe kuko avuga ko nta urukiko rwagishingiyeho. Urukiko rwajuririwe rwategetse ko icyemezo kigomba guhama uko kiri, niko kwandikira urukiko rukuru asaba gusubirishamo urubanza ku mpamvu z'akarengane. Yafunzwe atarabona igisubizo kuri iyi ngingo. Kuva yashinga ishyaka, Kayumba yumvikanye kenshi atarya umunwa mu kunenga imigenzereze y'ubutegetsi buriho mu Rwanda. Akiva muri gereza mu ntangiriro z'uyu mwaka yandikiye ibaruwa ndende ifunguye Perezida Paul Kagame asa n'umutungira agatoki aho abona bitagenda byagombye gukosorwa mu nzego zitandukanye zigize ubuzima bw'igihugu. Muri iyo baruwa atigeze ahabwaho igisubizo, hari aho Kayumba yibutsa ko haciye imyaka myinshi imyumvire abaturage bafite ku butegetsi mu Rwanda idahinduka. Akavuga ko batakwiye kubona ubutegetsi nk'umubyeyi wabo, ahubwo bagombye kubona ubutegetsi nk'umukozi wabo uhembwa imisoro yabo. Kayumba yatawe muri yombi ku itariki ya 9 z'uku kwezi kwa 9. Mbere habanje gufungwa Bwana Jean Bosco Nkusi haciye icyumweru batangije ishyaka. Uyu yari ashinzwe ubukangurambaga bw'ishyaka. Urwego rw'ubugenzacyaha buvuga ko yari ari mu gaco k'abajura. Urubanza rwimuriwe ku itariki ya 28 z'uku kwezi kwa 9. Bagira ubusa ijwi ry'Amerika i Kigali. Tugushimire Eric. Nshuti z'ijwi ry'Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Kuwa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi ry'Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835. Mu Burundi ubutungane bw'igihugu bwagiriza abanyepolitike Alexis Sinduhije atwara umugambwe MSD, François Nyamoya umunyamabanga mukuru w'uwo mugambwe, hamwe na Marguerite Barangitse yashinze ikigo Maison Shalom ko aribo bari nyuma y'ibitero vy'amagrenade amazi imisi ategwa mu gisagara ca Bujumbura. Umushikirizamanza mukuru wa Republika yatangaje ko abo bantu batatu barungikiwe imitahe mpuzamakungu yo kubata mu mvuto. Abagirizwa bo baravyiyamirira kure mu kuvuga ko ari totezwa rifatiye ku mpamvu za politike. Ni inkuru y'umumenyesha makuru wacu Pierre Claver niyo nkuru. Kubw'umushikirizamanza Kizigenza wa Republika y'u Burundi, kuva ku munsi wa Mungu heze harabaye ibitero bikomeye vy'amagrenade mu gisagara ca Bujumbura no ku kibuga c'indege mpuzamakungu c'igihugu. Mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu i Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi, Sylvestre Nyandwi yemeje ko amatohoza ya mbere yerekana ko ari bitero vy'iterabwoba. Harabaye ibitero vy'ibisasu ntezwa ntoki vyatwaye ubuzima bw'abantu n'ibintu vyononekaye. Ivyo bitero bikaba bije bikurikira ivyari bimaze igihe bikorwa. Mwijoro ryo kuwa 19 rishira uwa 20 Nyakanga naho hari habaye igitero mu micungararo y'ikibuga c'indege ca Bujumbura citiriwe umuhisi Melchior Ndadaye. Twihweje amategeko y'igihugu n'amategeko mpuzamakungu, ivyo bitero nibikorwa by'iterabwoba n'ivyaha vy'agahomerabunwa kuko ababikora badatera abasirikare ahubwo batera abenegihugu batariko barabarwanya hamwe n'ibibanza rusange. Yamenyesheje ko parike nkuru y'igihugu yaciye yugurura dosiye y'urubanza. Umushikirizamanza mukuru wa Republika yaradomye urutoki kubo ubutungane bwikeka ko bateguye ivyo bitero vyahitanye abantu batatu, abandi barenga 100 bagakomereka. Amatohoza amaze gukorwa arerekana ko ivyo bitero bikorwa n'akagwi k'iterabwoba
karongowe n'aba bakurikira: Alexis Nduhije ari nawe ari kwisonga ryako, Nyamoya François, Barankitse Margarita, Biremba Melchiade, Nibigira Jean Claude batazira Bayaga, Niyukuri Nikora batazira Gisiga, Bahati Gad Albert, Ndayiragije Lieve batazira 26 n'abandi tutaramenya neza umwidondoro wabo ariko tukirondera. Kubera ko abo barongoye ako karwi twavuze bataba mu Burundi, twaciye dufata ingingo yo kubasohorera imitahe mpuzamakungu kugira ngo ibihugu bibahaye indaro bibahagarike, hanyuma bibashikirize ubutungane bw'u Burundi bacirwe imanza. Dusavye ibihugu bibahaye indaro aho abo bantu twavuze boba bari canke baza baraca rimwe rimwe ko bodufasha kugira bafatwe hisunzwe amasezerano atandukanye yo gufashanya mu by'ubutungane aduhuza. Ivyo bikaba vyotuma amahoro n'umutekano bisasagara mu karere. Ijwi ry'Amerika ntiryashoboye kuronka abo badondaguwe bose ngo bagire ico babivuze ko. Yamara umwe muri bo, François Nyamoya, umunyamabanga mukuru w'umugambi MSD utavuga rumwe na leta, ariyamiriza yivuye inyuma ivyo we na bagenzi be bagirizwa n'ubutungane bw'u Burundi. Abantu bose barazi uko ubutungane bw'u Burundi bukora, mbere n'umukuru w'igihugu wenyene yakoroye amosozi y'ubwo butungane buteye isoni. Nta muntu n'umwe rero ashobora kwemera ibintu bivuye mu butungane bene ubu, kandi nta butungane bw'u Burundi bushobora kubona ngo bwagize amatohoza y'ukuri. Ivyo vyagirije ntaho bifatiye. Cyo umuntu ashobora kwibaza nuko hashobora kuba harimo imvo za politike zo kurondera abantu batavuga rumwe na leta y'u Burundi. Igitero cabereye mu micungararo y'ikibuga c'indege ca Bujumbura caremanzwe no mu harugwanya leta witwa Red Tabara. Yamara ibindi bitero vy'amagrenade nta numwe aravyemanga ko ari we yabikoze. Nayo bamwe muri abo badondaguwe n'umushikizamanza Kizigenza wa Republika basanzwe bafise n'iyindi mitahe mpuzamakungu ibarondera. Abo nabo ni nka Alexis Nduhije arongoye umugambi MSD utavuga rumwe na leta, na Marguerite Barankitse yashinze kandi atwara ikigo Mezo Shalom azwi mu bushimwe bwinshi yaronse ku isi nk'uharanira agateka k'abana. Abo bari ku rutonde rw'abandi barenga 30 barondegwa n'ubutungane mw'idosiye yo gushaka guhirika ubutegetsi bwa nyakwigendera Perezida Pierre Nkurunziza. Pierre Claver Nkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika. Turabasuhuje bakunzi banywanye b'Ijwi ry'Amerika. Dukomeze dufatanye kubona amakuru agezweho kandi yizewe twasangiza abatwumva. Kubera iyo mpamvu turabasaba kutugezaho amakuru, amafoto n'amashusho mubona aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga naho mugenda. Mwatugezaho n'ibitekerezo hamwe n'ibyifuzo mufite byadufasha kubanogera. Mwakoresha urubuga rwa Facebook VOA Radio Yacu cyangwa nomero ya WhatsApp ikurikira: akamenyetso ko guteranya 1 2 0 2 4 4 1 9 3 1. Ijwi ry'Amerika ni radio yanyu. Nshuti muduteze amatwi, aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha. Ndabashimire ko mwahisemo gukurikira radio Ijwi ry'Amerika na bagenzi banje bafashije gutegura aya makuru. Washize hamwe aya majwi ni Dieudonné Cubahiro. Amakuru yarahagaririwe na Frederic Nkundikije, naho kuri micro mari kumwe nanje Fidel Niyongabo. Ndabasezeye ndabifuriza amahoro n'ibihe byiza. Radio Ijwi ry'Amerika.